turabaramukije tubifuriza n'amahoro y'Imana mu gihe turi mu ndwi yahariwe kwibuka wahoze arongoye igihugu cyacu cy'u Burundi Nyakwigendera nyenicubahiro Petero Nkurunziza insamirizi n'imbonesha kure buntu ijwi y'imfuvyi n'abapfakazi yagize amahirwe yo kuganira n'umwe mu bana ba Nyakwigendera. Mutangure mutwidondore. Amazina yanje nitwa Nkurunziza Kevin, nkabandi umwana agira kabiri woza ari nyenicubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Kevin Nkurunziza ni giki mwibukira ku muvyeyi wanyu? Ndamwibukira ko byinshi cyane gose sinomenya naho nohera cyane naho nohereza, gusa aho notangurira nuko je umuvyeyi wanje nagiye kumubona afise imyaka 8. Rero kuva ico gihe tubonanye gushika igihe yatuvamo aragenda, yaragerageje aratanga, aratwigisha, araduha urukundo gose tutashoboye kuronka muri myaka ya mbere. Rero muri byinshi ndamwibukira ko novuga yuko ndamwibukira ko gukundana, yaratwigishije gukundana, aratwigisha kwibuka aba kugiriye neza, usanga donc araduhamagara akatwicarika akatuganiriza akatwereka abamwigishije, abamufashije, abamuhayikaye. Ibyo byose ni ibintu twagiye nagenda abona n'abandi bagiye barabona, ugasanga bigenda biratwubaka nk'iragi tuzogenda dukurikira. Ibindi navyo atwigishije byinshi, atwigishije gukunda inkino, gukunda sport, aratwigisha gukunda gusenga, aratwigisha novuga ati communication hagati y'abavyeyi n'abana, akatuganiriza ibiyago. Ibyo byose ni ibintu twumva dushobora kumva handi batavyo baronka, mugabo we twaba twaragira ubwo buntu, arashobora kubiduha. Yego, arashobora kutwigisha, arashobora kudufungurira, arashobora kutucira imigani. Yego, novuga ko ari byinshi cyane yagiye aratwigisha gose. Hari ikintu c'inkoramutima mwamwigiyeko? Novuga yuko nk'ingabire uronka ivuye ku muvyeyi biragoye ko uvuga iyi ni yari ikomeye, iyi nani yari ntoya, kuko hari igihe usanga urashitse novuga ni mu gihe uciye mbwa usanga inyigisho muri zimwe agera kubwira, harageze igihe udishira mu ngiro kavuga ni ndabikesha umuvyeyi ico ndi no munsi aho ndi uko bambona ivyo nkora ndabikesha umuvyeyi. Rero novuga ni mu nyigisho nyinshi cyane, ni nyinshi gose zingira akamaro. Jewe ubwanje sinovuga niyo ya mbere canke niyo ya nyuma, kuko hari igihe nshobora gushika igihe nkavuga ni iki kintu nagikuye ku muvyeyi wanje, nkashika ahantu kwicisha bugufi nabikuye ku muvyeyi wanje, gusangira n'abandi nabikuye ku muvyeyi wanje, gusenga nabikuye ku muvyeyi wanje, ko nabona akarorero kuri we bati na jewe, ugasanga natarinze kubimbwira. Ari umuntu atakunda kudusunika ngo mutegerezwa gusenga, mugabo wewe yarabikora, ugasanga natwege byatwandukiye, ugasanga natwe two turabikurikira, ugasanga two turasenga, turagize kwicisha bugufi bivanye nawe tubonye ibikorwa agira. Ugasanga donc bitumye natubwiye twati kubera iki nanje no kwicisha bugufi warinze abikora nk'umuvyeyi, umva araduha akarorero, ugasanga natwege tuko turamwigana muri byinshi agiye aratwereka cyane. Ni gute mwiteguye kuzigama iteka umuvyeyi wanyu yarafise? Murakoze cyane. Ico novuga no mu gihe atari bwatuvemwo, yarashoboye kubona yuko mu mbuto ariko arateragira muri twebwe, yuko yabona yuko ziko zirakura, ugasanga nahadahari, ugasanga umuntu ariko arakora muri bimwe yagiye aratwigisha, ugasanga umuntu ariko aritaho ibintu. Rero novuga yuko naho yatuvuyemo, mugabo nikibuza yuko naco buza yuko donc tubandanye ibikorwa kandi tuzobibandanya, kuko twarabibayemo turi kumwe, kandi nitwavuga nino yaragiye reka tubihebe oya kabisa, kuko ikintu imbuto yadushizemwo natwebwe tubona yuko itwamira ivyamwa, turabona yuko zo kwama tuyibandanya. Yego, umuvyeyi wanyu yaritaho ibijanye no kurima, korora no gukunda inkino. Mbega ibikorwa yakora muriteguye kubibandanya? Ico shimira Imana cyane nuko umuvyeyi wacu yaraduhaye byinshi cyane zigira akamaro, kandi yuko mu kujya kuntu yicisha bugufi ari kurima, ego byari gukunda, ugasanga aratumenyereje ibintu tuvugani. Burya iyo ubonye umwana ariko arigenza ukuntu uragusabwa ati nukuraba neza ko atoba yabikuye ku muvyeyi, navyo nyene birashoboka. Mugabo twebwe ico ngundira nuko kujya yicisha bugufi twarabibona kandi bikatubamwo, ugasanga natubwe twabikunze, kuko hari igihe misi novuga ni urashobora gusanga warakuza ahantu ugasanga imisi ya mbere
uriko uraba biko birakugora muri we mugabo uko imyaka igenda usanga na wewe birakwinjiyemo urabikunze ugasanga uraryohewe kuba ari kumwe n'abandi kuba ari kumwe n'abene gihugu tukarima ugasanga uraryohewe ico rero ni ikintu muri twebwe tuvugani urya munezero nitwowureka kubandanya kuko kuba uri kumwe n'abandi twarabibonyemo umunezero ni vyinshi cyane twagiye turabonamo umunezero nico gituma tuvuga ati nta kabuza umuntu azokoma bikora. Mbega umuvyeyi wanyu ko yari afise amabanga menshi yoba yararonkera akanya ko kubaganiriza mu muryango? Ego cane umuvyeyi wacu bivanye n'amabanga yari afise yararonkera umwanya wo kuba turi kumwe natwe bw'abana akatuganiriza wanashaka ari nko ku mugoroba akaduhamagara tukaganira binashikana ku umuntu agiye mu karuhuko we yashima yuko tudugana twese abana ugasanga turi kumwe hamwe dufungurira hamwe turaryoherwa hamwe tugenda kurima hamwe rero yaragerageza novuga ni bivaye n'ibikorwa akavuga ni hari ivyo usanga umwanya wongora ariko mu mwanya wanje reka ngerageze ndabahe umwanya ni ugasanga bivaye n'umwanya afise aragerageje ariko ufata nko mu karuka avuga ati reka mubitire hanze nduhuke mbwa akavuga ati reka tujyane n'abana ruguru twe turi hamwe turime turi hamwe urumva yaragerageza kuraba ibikorwa tugiye muri sport twe turi kumwe hamwe umva ibi byose yararaba umwanya akiorganiza akaca sanga donc araduhaye umwanya nk'umuryango. Ko umuvyeyi wanyu yakunda ibijanye n'inkino wowe nk'umwana wiwe nihe sport usanzwe ukora? Jewe ngira sport nyinshi yaranyigishije koga muri piscine yaranyigishije gukina umupira football yaranyigishije volley yaranyigishije ikinga twari kinga rero ni vyinshi cyane namwigiyeko kandi twaranakinana rero novuga yuko muri izo nkino byinshi yarazidukundishije kuko asanga kenshi yaragufuma bahamagara abantu babizi mugabo yaremera gafata umwanya reka ndabigishe bakinuku batanguruku kasanga buke turagiye turatera imbere. Mbega yerekwa yarafise yo guteza imbere inkino muri tegwe kuribandanya nk'abana yasize? Tuzobibandanya cyane kuko mu nkino donc ivyo yatwigishije kandi yakora twarabikunda kandi najewe mu vyo nize mu bijanye na economie sportive rero ndizera yuko nzogerageza gufata ubumenyi nakuye ku ishure nkabuzana mu gikorwa kikabandanya. Mu bijanye n'ingo n'imiryango hari ikintu wigiye ku muvyeyi wawe kizogufasha nawe mu rugo rwawe muri kazoza? Ni vyinshi gose burya hari n'ibindi umuvyeyi atavuga mugabo ugasanga umwana arabibona ugasanga aravuga ati kino kintu ko sinigeze ndakibona ku muvyeyi wanje sinigeze mbona kubita umuvyeyi wanje mama wanje sinigeze mbona banashwana donc nabona donc bayaga neza batuje bagashira hamwe nko kubijanye ibiganiro yari ubwa mbere kumva umuvyeyi akaguhamagara avuga ati tuyage ngira ikibazo ufise nyimba no banagize ikosa rimbwire ndagusaba imbabazi canke naho ugasanga mu bindi namwigiye ko kwicisha bugufi kumviriza abana akabatahura kandi ikindi naco namwigiye ko gukunda abantu gufasha ko mu muryango iwacu tubana na benshi rero nico naco nikindi yatwigije cyo gukundana gufasha abatishoboye gufasha abandi kubana neza n'abandi ego novuga ko byinshi muri ivyo namwigiyeko. Mwino ndwi yahariwe kwibuka umuvyeyi wanyu hari jambo wobwira abarundi n'abarundikazi ingene barakwiye kumwibuka? Ico novuga nuko abarundi baramubonye rero ico novuga nuko umumwe kuco yamwigiyeko kuri kuco yamubonye ko akora afatire kuri icyo simba gufate kuri byinshi nyimba warabonye yicisha bugufi asangira nawe urashobora kuvuga ati reka kabuki nanje no bikora ari nza bikora nk'umukuru w'igihugu kabuki nanje no bikora rero novuga ati kumumwe wese ico yamwigiye ko donc kuco yamubonye ko akora kwico cyose yumvise avuga yogenda akirimbura hanyuma akemera agafata ingingo akavuga ati reka ko namwigiye ko kuri iki reka nanje shobore gukora kino kintu ari gusenga kanshishikana jewe senge ego. Kevin Nkurunziza tubashimire ku kiganiro muduhaye murakoze cyane namwe.